Twongeye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa kazi mu makuru agezweho hariko haravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nizere ko aho muri irya nino hatandukanye mumeze neza kandi mwafyonze kuri sabone. Niba utarayifyondako kano nakaryo keza kukugira ufyondeko igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro ube mu bambere abashikirwa navyo. Hari amakuru mashasha tugira turabire hamwe kuyariko aravugwa cane ngaha mu Burundi, hayariko aravugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'izindi nkuru zose zigaruka kubirabana na politike, umutekano, zose turazitunganya tukazibashikiriza idonido zitosoye neza. Ibihe vyiza rero kuri mwese muri ngaha mu Burundi tugiye kubana, abari mu bihugu vy'ababanye, abari irya nino ku mugabane wa Afrika, ibihugu bitandukanye, abari ku migabane y'amakungu ya kure, Buraya, Amerika ndetse na Asia. Mwese ibihe vyiza nivyo ndabipfurije. Twariko tubashikiriza amakuru arabana n'ibogozwa ry'umushikiranganje yarayabogojwe n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Uyu nawe akaba ari Makire Ndabaneze, uyu akaba ajejwe ubudandaji, kunguruza abantu ndetse n'ibintu, amahinguriro ndetse n'ingenzi. Mu makuru mashasha dushikiye nuko uyu mushikiranganje yoba kuri ubu abarizwa mw'ibohero. Inyuma yuko hasohotse itangazo ry'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye avuga yuko iryo tegeko ribogoza Makire nyine Ndabaneze ryasohotse ejo rikamwagiriza inyifato zishobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu no konona ishusho y'u Burundi mu makungu. Iryo tegeko rero rikaba ridatomora neza izo nyifato. Amakuru twabashije kuronka nkuko vyanatangajwe n'ishirahamwe Orcom, yo akaba avuga yuko ngo Makire Ndabaneze yoba yagirizwa kuba yaragurishije ku giciro kibayabaye indege ya nyuma mu Burundi bwari busigaranye. Iyo ndege ikaba yari imaze imyaka idakoreshwa. Amakuru rero dufise nuko kuri ubu ngubu inyuma y'ivyo vyose kuri ubu uyo mutegetsi abarizwa mw'ibohero. Mu vyo yagirijwe harimwo ubunyonyezi bw'amafaranga agenewe gukoreshwa mwifatanywa ry'amashirahamwe ya Burundi ndetse na Sobjeya. Umukuru w'ikigega cijejwe amafaranga Pierre Nizigimana we nawe akaba ngari mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Amakuru dufise adushikiye kano kanya avuga ko umupfasoni Makire Ndabaneze ngo yoba yaraye mu gasho k'iperereza aho ariko arasambishwa kuvyo yagirizwa. N'amakuru rero dushikiye kano kanya, ifungwa ryiwe ndetse n'ukungene ariko arasambishwa turabandanya kuyatohoza, ndetse n'ivyoba biriko biramuba kuri ubu n'ivyoba bigiye kumushikira mu nyuma. N'amakuru yose muzokurikira ngaha kugira muraje mugenda mumenya ibiriko biraba irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Urumva ko rero ibintu bitamworoheye kuba yaraye mu gasho. Biravugwa yuko ashobora kubandanya gukorerwa kugwa ko amatohoza, bikaba bishobora rero no kumushikana mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Ivyo n'aya makuru mashasha yaradushikiye kubirabana n'uyo mutegetsi yarabogojwe n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Ariko imbere yuko twakira umumenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura, amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Reka tubanze tubashitse ko nino nkuru yihuta cane ivuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutegetsi akomeye nawe yishwe arashwe n'umuhari witwaje ibirwanisho. Mu makuru dufise nuko umutegetsi mukuru wa Islamu yarayishwe yarashwe ibeni. N'umwe rero mu bategetsi bakuru b'idini ya Islamu akaba yaraye agandaguwe arashwe n'abantu bataramenyekana mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyo yarashwe akaba yitwa Shehe Ali Amini, akaba yarashwe amasase menshi mu gihe ngo yararongoye amasengesho. Ni ku munsi w'ejo ku mugoroba ku musigiti mukuru w'igisagara ca Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ubwicanyi kandi bukaba bwabaye haciye amasaha make. Perezida Felix Tshisekedi w'ico gihugu atangaje ko intara zibiri zigoswe kuva ku wa gatanu. Mu makuru kandi dufise ava muri ico gihugu nuko igitero cakozwe mu gihe c'ukwezi
kweranda kwa Islamu Ramadhani cateye ubwoba bwinshi mu bantu cane cane abayisilamu. Nta murwi n'umwe wiyitirira ubu bwicanyi, ariko vyinshi mu bitero nk'ibi bimenyerewe bikorwa n'inyeshamba z'umurwi ADF zigwanya ubutegetsi bwa Uganda. Umurwi wa Eta Islamique ICC nawe ukaba wariyitiriye bimwe mu bitero vyayo, ariko ngo gushika ubu ntibiratomoreka neza imigenderanire ufitanye na ADF. Imbere y'uko iki gitero kiba kandi ibigwati bibiri vyo muri ako karere vyari vyatewe n'abikekwa ko ngo ari izo nyeshamba za ADF, umurwi umaze igihe uri kurarikoroza muri ako karere kuva mu myaka y'1990. Ibi bikaba bibaye mu gihe abaharanira agateka kazina muntu bafise impungenge ku ngingo ya Perezida Tshisekedi yo gutangaza ko intara zibiri, Kivu ya ruguru ndetse na Ituri, zigoswe n'ingabo z'igihugu. Ico gisirikare kigiye kongerezwa ububasha mu gihe kivugwa ko ngo gifise amateka mabi cane y'uhohotera, nk'uko amakuru ava muri ico gihugu avyerekana. Mu yandi makuru avurwa irya nino, turahakaza umenyesha amakuru wacu akorera i Bujumbura adushikirize ayo adutororokanirije, nawe turamwakiriye kano kanya. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntibibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Abari mu ishirahamwe ry'abagorora ingingo n'imitsi mu Burundi baratunganije uruganda rwo kurabira hamwe ibijanye n'indwara y'umugongo kuri uyu wa gatanu, aho baboneye hamwe ko umwuga wo kugorora ingingo n'imitsi ariyo bita kinésithérapie mu gifaransa ngo nturatera imbere mu gihugu c'u Burundi, aho n'abaganga bakorera mu bigo canke ibisata 30 biri mu gihugu badakwiye. Ivyo bigatuma bigira ingaruka ku bagwayi bakenera gufashwa, kuko yaba aho bivuriza canke ababavura badakwiragiye mu bitaro bitandukanye. Bagasaba leta kubashigikira kugira ngo ico gisata gitere imbere. Nk'uko umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yabimenyesheje kuri wa gatanu, bagiye kunagurwa itunganywa ry'ibibazo bikorwa mu mashuri y'akarere kugira umwimbu ube mwiza ku banyeshure. Nayo abagwanya umugambi w'ibibazo bimwe ngo ntibaharanira iterambere ry'inyigisho. Ku munsi wa gatanu, ikigo API caratunganije uruganda ku bari mu mashirahamwe n'amakoperative y'uburovyi mu ntara ya Rumonge, ku civugo tugwiza umwimbu duteza imbere igihugu cacu. Mu ijambo yashikirije Consolateur Nitunga, buramatari w'intara ya Rumonge, ngo hamwe igisata c'uburovyi cotezwa imbere coterera cane mu iterambere ry'igihugu, kubera ko guteza imbere ico gisata ngo ntasubirizwa mu iterambere. Nabo mu kigo API bakavuga ko ikiyaga Tanganyika ari nk'amafaranga menshi aryamye. Guteza imbere igisata c'uburovyi vyotuma abatari bake bahatorera akoyoko. Twamenyesha ko mu ntara ya Rumonge, mu makomine 5 agize iyo ntara, 3 muri yo niyo akora ku kiyaga Tanganyika, ayo nayo ni Rumonge, Bugarama na Muhuta. Kuri uyu wa gatanu, igenekerezo 30 ndamukiza, mu ntara ya Gitega muri komine Ryansoro, harahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe indero idahohotera, ku civugo ishure ikibanza ciza co guharanira agateka kazina muntu. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH ukaba wari wahigereye, aho uwurongoye uwo mugwi Sixte Vinyi Nimuraba yashikirije ko ihohoterwa ry'abana rikorwa n'abavyeyi hamwe n'abarimu, kandi bamwe babivuye ku kutamenya, abandi nabo ku bukozi bw'ikibi. Musitanteri wa komine Ryansoro Joseph Sindabashigwako akaba yashikirije ko abanyeshure
13,608 bari batanguye umwaka w'ishure mu kwezi kw'icenda, abamaze guheba ngo ni 558 bivuye ku bukene no guhohoterwa, ndetse harimwo n'abatwara inda z'indaro kandi abenshi zikava ku barezi. Imvukira n'inshuti zo ku mutumba w'Ikiri iri muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo zararonkeje ishure shingiro Kiri ya mbere ingabire y'ibikoresho bifise agaciro karenga gato miliyoni 2 mu ntumbero yo gufasha abana kwiga ubuhinga bwa none no gufasha ubuyobozi kwandika no kugwiza ibibazo mu ntumbero yo kwitegura ibibazo vya leta. Imfashanyo ikaba igizwe n'imashini imwe nyabwonko, imprimante, batterie, inverter na panneau solaire. Kandi ngo no mu minsi mike hazotangwa izindi mashini nyabwonko 4. Umuyobozi w'iyo shure yarashimye cane iyo ngabire, agasaba n'abandi gushigikira cane igisata c'indero kuko arico mushinge w'iterambere ry'ubumenyi burama. Ku munsi w'ejo w'abakozi kubashimiwe ku rwego rw'igihugu, hariho uwashimiwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, Wilbert Dusabe, umu-ingénieur muri electromécanique, hamwe n'umushingamateka Kome Manirakiza yahawe urupapuro rw'iteka n'akabahasha karimwo udufaranga kubera ko yari yarasabiye ingurane ingana n'imiliyoni 100 mu ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana abanyagihugu, mu nyuma baronka umwimbu wogugwa imiliyoni 500. Tutandukira amakuru y'inkino, turabira hamwe ko abakinyi barutana mu kubona izamu ku ndwi ya 27 y'ihiganwa rya Primus League y'icicaro ca mbere. Uwa mbere ni Ndikumana Asmani afise ibitsindo 14, uwa kabiri Shaka Trésor afise ibitsindo 12, mu gihe Rukundo Abdul afise ibitsindo 11, Vyamungu Haul ni uwa kane n'ibitsindo 11, Ramadan Pascal ni uwa gatanu n'ibitsindo 10, Nduwimana Frank ni uwa gatandatu n'ibitsindo 9, Shimirimana Darcy ni uw'indwi akaba afise ibitsindo 9, Bayizere Olivier w'umunani akaba afise ibitsindo 8, Murutabose Hemedi nawe afise ibitsindo 8 na Nyandwi Aime afise ibitsindo 8.